Nyuma y'imyaka 35 ico novuga nuko mu vy'ukuri ubumwe bw'abarundi n'uyu munsi buragoyagoya kubera iki uyu munsi ugukumirana guhagaze ku bintu by'imigambwe. Ivyo bintu by'imigambwe navyo waca kuraba ugasanga niyo migambwe yo nyene ubwayo kumbure abayitwara nibo bavyungukiramwo abandi nabo bakaba nk'ibikoresho. Simbona ingene umurundi yovuga ko hari ubumwe igihe atagira akika umusaya. Umurundi yumvamo ko hari ubumwe igihe umwana we batize n'igihe yokwiga ntige mu buryo bwiza. Nukuri ibintu vyerekeye ubumwe si ibintu byo kuvuga gusa. Nico gituma rero ngira ndi ubumwe nta numwe atabwifuza, mugabo kenshi na kenshi babukoresha mu majambo ya politike, mugabo abantu ntibaronka co kimwe uburenganzira bwo kubaho ubumwe buririmbwa. Tutubaha amategeko taguhana nta bumwe bushoboka, kuko sagahato ni mu mutima no mwitegeko. Je nuko ndabibona. Ahandi ho urabona yuko yaradusubije inyuma kubera iki abantu harenga amategeko bakarenganya abandi, tuva ahantu dusangiye ikina kiriya dusanga imiryango. Umunsi twavuga yuko injyane zisa nizahinduye intumbere, zahinduye isura. Ubunya uravye uguhangana kw'abarundi ahanini guhagaze ku vyumviro vya politike, abari mu migambwe itandukanye. No kuvuga aho bisa nk'ukumengo ryarabaye nk'itegeko ariko ataho ryanditse yuko umugambwe vyiswe kutsinze amatora umengo ivyigihugu vyose bica vyiharizwa ivyo mugambwe. Ukamengo abandi barundi bari mu yindi migambwe canke abarundi batari mu migambwe nta kibanza basubira kugira mu gihugu.